Nshuti bagenzi, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Uyu munsi ndagomba dufatanye kuririmbira umwami wacu Yesu Kristo, kandi turirimbire n'abatwumva kugira ngo nabo izi ndirimbo zibafashe. Imana nishimwe. Turirimbe irinde ndirimbo ya 80 mu gitabo cy'ikirundi. Yemwa bitanga ubufuti mugahushu musaraba, turababwira turira yuko mubabaza Yesu, mpisemo guhorangizwa no gushingwa mugakiza sinzovayo. Yemwe abaretse ubugingo mukabugura n'inyama, ahizoborera mbega muzokura mwinyunguki, mpisemo guhorangizwa no gushingwa mugakiza sinzovayo. Yemwe abaretse igihugu cuzuye amata n'ubuki, ko mukimiranye vuba musubiye mw'Egiputa, mpisemo guhorangizwa no gushingwa mugakiza sinzovayo. Yemwe abavuga inkuru mbi y'igihugu c'Isiyoni, ibyo mwitamananiza bishobokera uwizeye, mpisemo guhorangizwa no gushingwa mugakiza sinzovayo. Mu maraso y'umukiza niho dukirizwa ibyaha, ngwino dusubiraneyo dushike ku musaraba, mpisemo guhorangizwa no gushingwa mugakiza sinzovayo. Haleluya. Uyu muririmbyi Imana yo mu ijuru yari yaramwespiye kabisa, ngo yemwe abitanga ubufuti mugahusha umusaraba, turababwira turira yuko mubabaza Yesu. Ijambo ryitwa kwitanga ubufuti, aho harimo amajambo abiri, harimo kwitanga, umuntu agakovya agakora ariko arakorera mu mafuti atari mukuri. Yo, birababaje cyane. Byo babibabaje inshuti yanje. Niba wohora urara urasenga ukarara mu mukesha, niba wohora utanga ibyawe bigakorera Imana, ugatanga imodoka yawe zigatwara abakozi b'Imana, ugatanga amafaranga yawe akubaka amasengero, ugafasha imfubyi, ugafasha abapfakazi, ugakora ibyo byose byiza ukitanga, ariko ugasanga uri kuritanga ubufuti, byo babibabaje cyane. Abantu bitanga ubufuti gute? Reka tutange uburorero bukenya bwo kwerekana ingene abantu bitanga ubufuti.
urashobora kuba tuvuge nabibonye mu gihugu ca Tanzania aho umuntu agenda imbere akavuga ati jewe tugomba kubaka urusengero, tuvuge nk'akarorero ati rero umuntu wese avuga icyo ashobora gutanga. Mu by'ukuri aba ari ibintu byiza byo gukora igikorwa c'Imana, ariko ugaza usanga umuntu aragiye imbere. Aha rero ndiko ndavuga ibyo kwitanga ubufuti, kwitanga witanze mugabo witanze ubufuti. Umuntu akavuga ngo ngo jewe ngo nzotanga imiliyoni 5, abantu bose bagakoma amashi. Mbega uwo muntu yagize neza, ntatanze amafaranga azokora igikorwa c'Imana, kandi ayo mafaranga niyo yatanga by'ukuri bazogura amatafari bakora ibikorwa gukorwa n'ayo mafaranga. Ariko wewe mu mutima wiwe ugasanga ntabikoze ko yagomba gukorera Imana, ahubwo agomba kwiyerekana. Ndabarushe bose bamenye ko jewe mfise amafaranga, ndabarushe bose donc ndondere respect, ukarondera icubahiro c'abantu. Ntubikoze kubwo gutinya Imana, ariko bikoze kubwo kwiyerekana. Urumva ico kintu abantu nibo bitahura, nibo nabisobanukirwa, ariko kubera Imana ibona mu mutima irabibona. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwakorera ibyiza mu maso y'abantu kugira ngo babashime, ngo impera yanyu ntayo muzoronka mw'ijuru, kubera bo bazobashima babaha impera yanyu bibe biheze. None iyo muntu mbahe ico azoronka mu bwami bw'Imana? Oya, kuko yabikoze ntiyakoreye Imana, yabikoze kugira ngo ashimwe n'abantu, kandi abantu nabo bamushimiye n'ivy'ukuri. Rero impera yiwe yaheze. Uko niko kwitanga ubufuti. Hariho abandi bakovya mu gikorwa c'Imana, bagakora kweri, ariko byose ata mutima wo gukunda Imana bafise wa mutima wo kurimvarizanya n'abandi. Bambone ko je ndagahambaye, bambone ko jewe nsumba abandi, bambone ko abiwanje atababingana. Nshuti nkunda uri kuranyumviriza, niba uri muri ivyo bintu garukiraho, hindukirira Imana, wihane mu mutima wawe. Imana yitegereza mu mutima, Imana iraraba intego dukwana ikintu cose. Yesu adutabare cane. Imana iravyitegereza ikabiraba. Simvuze ngo tureke gukora ni vyiza, kandi simvuze ngo ureke gutanga menshi. Nuyatange uringane nuko Imana yaguhezagiye, navyo n'amahoro. Ariko urinde umutima wawe woye kwibona, urinde umutima wawe woye gukurikiza ayandi majambo ico gikorwa ukoze. Turumvikanye neza? Ukora uvuga uti Mana ndagushikaniye kuri bya bindi byinshi wampaye, nanje ndaguhaye. Uko ubikoze uri kurahereza Imana, Imana izobibona kandi izogushimira. Ariko uko ubikoze ugomba kwiyerekana imbere y'abantu, impera yawe yaheze nta niyo nziga. Yesu adufashe. Hariho abandi bakora ibikorwa by'Imana kandi bazi neza yuko ata Mana ibarimwo. Abo ngo murisubire ndabagarukeko. Abakozi b'Imana, akaba ngo n'umukozi w'Imana kandi yarasengewe, kandi n'umuntu nyine abantu bose bubaha, afise ndetse bashaka n'ishengero rinini ry'abantu benshi cyane. Ariko iyo muntu inkomeza akorana zivi kuzimu kwa Satani, abanza kugenda gufuruguta kugira ngo ashobore kuhagarara imbere. Mwami Yesu, Imana dutabara. Wiruhira inziki muntu w'Imana gukora ivyo bintu bimeze gutyo, ugakorera Satani kandi ukayikorera mu ngoro y'Imana. Mbega uri kurarondera iki? Urambwira uti uri kurarondera icubahiro, kandi abantu barakubaha nawe urabizi. Uravuga uti ndiko ndarondera ubutunzi, kandi urabufise kandi uraburonse. None buzokumarira iki? Ufise ubutunzi bwinshi bwikumariye iki? Mbega niba ufise inzu y'ivyumba 15, mbega nturara mu cumba kimwe? Mbega niba ufise amafaranga umurengera, mbega isahani urya amasahani angahe? Iyo nda yawe ishobora gukwirwamo ibintu bingana gute? Reka kwirusha. Umwanditsi w'imigani yaravuze ati byose n'ubusa gusa, n'uguhahamira umuyaga. Reka kwirusha, rondera iby'ubugingo budashira. Uri umutunzi n'ibyo kandi Yesu yaguhezaga, Imana yarakugiriye neza, ariko uzorusha bose.
abatunze mu isi ni benshi, uzoguma uri mu bandi inshuti yacu, uzoguma uri mu bandi. Reka kwirusha, reka kwiruka ugomba kurwana n'ico utabona, uri kuriruhiriza ubusa. Nakugira inama, ca bugufi ugaruke kuri Kristo Yesu, rondera mu nyonga z'Imana no kugendera muri we. Reka kwitanga ubufuti, reka kwitanga wirusha kandi uzi ko ataco uri kurakora, aho uri kuribesha. Kandi uyu muriyemvi yavuze ngo ndababwira ndira cane yuko mw'abantu mukora gutyo muri ko mubabaza Yesu. Wa mukozi w'Imana uhagarara imbere uzi neza yuko uji kuzimu kurondera inguvu z'abadayimoni, ivyo bikorera iki? Ntiwobireka ko urupfu rukwegereye gusumba wewe atavyuzi? Aha none urumva unezerewe kuzoja kubana na shetani ibihe bidashira? Niwihane mugenzi, ca bugufi, reka guhahamira umuyaga, reka guhahamira umuyaga. Icubahiro tugihabwa n'Imana. Ejo niwaja mu bitaro ukagwara, nta ugapfa, nta n'uzoshaka no kukwibuka, kandi ivyawe bizoba biheze. None ntiwoharamira ubugingo bwawe. Yesu nabutabare. Ahandi yaravuze ati yemwe abaretse ubugingo mukabugura n'inyama, aho izoborera mbega muzokuramwo inyunguki. Hariho abantu bariko barareka ubugingo uyu munsi bakabigura n'inyama, ibyo kurya by'umunsi umwe. Abantu bariko barirukira mu busambanyi uyu munsi bagaheba Imana ngo babonye umuntu abaha imodoka, bagaheba Imana ngo babonye umuntu abaha amafaranga. Yesu we, ibyo byose ni ibintu biyoka mu mwanya isase. Uyo muntu muryamana akaguha amafaranga ukakira, uyo n'umuvumo, uwo muntu n'umuvumo, uzanira umuvumo mu bana, uzanira umuvumo mu muryango wawe, uzanira umuvumo ubugingo bwawe. Uyu muririmbyi yarabaje ngo kuhebye ubugingo ukabugura n'inyama, brochette yo mu kabari baguhaye, ugaheba Yesu kubera brochette, ugaheba Yesu kubera amafaranga, ugaheba Yesu kubera amaronko, ugaheba Yesu kubera umuntu ariko aragucararanga kubesha, agomba kukugwisha mu caha agaca yigiye, ntuzose no kumubona, azosika guteye indace yigendera. Garuka, nimureke guhushagirika, ugenda inyuma y'umuyaga ibintu utabona. Iyo muntu ariko arakubesha, uzi neza ko akubesha ariko ukemera. Inshuti nkunda, ngo abaretse ubugingo mukabugura n'inyama, aho izoborera mbega uzokuramo inyunguki. Imana idutabare, Imana idufashe cane, kandi Imana igufashe kugurura amaso. Ureke kwiheba nk'uko kose, ureke kwiyica kuko uri kurishira mu mugozi. Guheba Kristo Yesu no kwishira mu mugozi. Garukira Imana, garuka mu nzira yayo. Yesu arakugira neza, aguteza ibiganza. Yemwe abaretse igihugu cuzuye amata n'ubuki, ko mukimiranye vuba musubiye muri Egiputa. Bantu muriko muraja mwijuru hari amahoro, hari umunezero. Ko mubihevye mugasubira inyuma, aho mugiye muzorondera inyunguki, muzoronke inyunguki. Satani yavuze ngo azokugaburira iki, azoguhemba iki? Kuretse Yesu atanga ubugingo, kuretse igihugu cuzuye amata n'ubuki, kuretse Siyoni nsha ugahindukira. Birababaje cane, birababaje abantu bariko bata Imana bagafata inzira ya Satani. Ivyo bakubeshesha ntavyo nzi, ivyo Satani akubeshesha ntavyo nzi, ivyo abadayimoni bakwigishije ntavyo nomenya. Ariko umenye ngo hariho karuhariwe bajejwe no kuzimiza abantu, bajejwe kubwira abantu ibintu bitari byo kugira ngo bazimire. Ariko ndakugira inama, garuka kuri Kristo Yesu. Uyemwe abavuga inkuru mbi z'igihugu c'Isiyoni, ivyo mwita amananiza bishobokera uwizeye. Hari abantu bashinzwe kuvuga inkuru mbi z'ivy'ijuru, bakavuga inkuru mbi z'ivy'Imana, bakabituka bakabisiga ibishanga.
bagahindukiza abantu benshi bakabakura mu mana. Hariho abantu bafise kompetansi mu guhindukiza abandi. Ndakubwiye uri umugorwa kurusha abandi. Ivyo wibwira hariho umunsi uzomenya ukuri. Reka ivyo bintu, reka kuzimiza abantu, kuko umunsi uzomenya ukuri bizokugora kubagarura. Biroroshe kumuzimiza umuntu, ariko kumugarura navyo si vyoroshe. Wirinde ubwawe kandi wirinde n'ivyo ubwira abandi. Mu maraso y'umukiza niho dukirizwa ivyaha. Ngwino dusubiraneyo dushike ku musaraba. Haleluya. Uyu muririmbyi yarahishuriwe ati mu maraso y'umukiza niho dukirizwa. Ni by'ukuri mu maraso ya Kristo Yesu niho dukirizwa ibyaha. Kandi ayo maraso nta kindi kintu, nta kiguzi cayo, nta prix wotanga kugira ngo uronke ayo maraso. Ibindi nivyo mwisi byose barabigura. Genda kugura umukate, ugiye ushonje injura zigura. Ugende mu butike naho unyotewe gute utanga amahera bakaguha ifanta. Nta kintu na kimwe kitagurwa, nta kintu c'ubuntu kiriho hano, barabigura byose. Ugende naho ugende ugasaba ugwembe utanga amahera bikwiranye. Ugende naho ushaka imbombo, ntibakubwira ngo none twabonye ngo minwe yawe irumye reka ndaguhe. Reka naho bari imbombo utanga amahera. Amaraso ya Yesu yonyene niyo atakiguzi woronka uyaha, kandi niyo atangirwa ubuntu. Yesu nashimwe. Ayo maraso ya Yesu wombwira ngo ari hehe? Ica kibazo ushaka uciyumvira uti none ayo maraso ya Yesu yoza umuntu ivyaha agaca harirwa, ubwo nyene naho yoba yicaye mu nzu iwe ayo maraso akayongamwo ivyaha vyiwe byose bigaharirwa, ari hehe? Ico kibazo nanje naracibajije. Igihe Yesu yanyereka ko ndi umunyabyaha nkwiye koga mu maraso ya Yesu, nari umwana mutoya. Kumbure ngira ngo abo barumvise iyo ntahe nkunda kuyivuga kenshi. Nabonye umuntu aza ambwira ngo urashaka koga, ntego. Anjana hagati mu ruzi, ndafata ajya amazi yo mu ruzi ndayoza, muga mu mazi ntiyashoboye kunyoza imbere mu mutima. Mva muri ayo mazi mbabaye, niyumvira ikintu coshobora kunyoza mu mutima. Niyumvira nti hamwe no yanwa kumbure ibyaha numva byo biri mu mutima vyokira, ariko sinaronse ikimyoza ku mutima. Navuye ngaho mbabaye mvuga nti none amazi yoza ku mutima ari hehe? Nkuko nawe uyu munsi ushaka kuvyibaza, ikintu coza ibyaha byo ku mutima ni amaraso ya Yesu. Urambwira uti none nzoyakura he? Je nani nayibaje none uyu Yesu ninde? Ndamukura hehe? Ayo maraso bayagurisha hehe? Ariko Yesu arambwira ati no kumwizera, upfa kwemera mu mutima uti jewe ndi umunyabyaha, ndashaka mwami Yesu amaraso yawanyuhagire. Kuvyemera gusa mu mutima, none wumva bisaba iki? Hari amafaranga bakwatse? Nizi saa turiko turavugana upfa kuvyemera uti Mana ndarambiwe n'ibyaha byanje, uti mwami Imana ndakwinginze amaraso ya Yesu nazanyuhagire ngaha nyene. Upfa kuvyemera ukugura umutima wawe, Yesu aca yinjira. Nanje naruguruye, nari mfukamye ndagiye inyana, nja mfukamye inyuma y'igitoki jenyene, nta muntu twari kumwe ngo anyihanishe. Ariko agatabo nariko ndasoma niko kandongoye. Nsubiramwe ayo majambo ku gatabo kari kanditsemo. Avuga ati Yesu ndakwinginze uze mu mutima wanje, jewe ndi umunyabyaha, umharire bya byaha byanje byose. Ndabivuga nuguriye umutima, narize amarira atagira uko angana, ibyaha byanje byose bimvako, kandi nari nkiri umwana. Nawe ntumbwire ngo uri umwana, ariko mbwira uti ndi umwana nakijijwe. Haleluya. Mbwira uti ndi umwana nakiriye Yesu. Bane muriko muranyumva? Ubu mwana wakiriye Yesu. Nanje nari umwana nakira Yesu. Kandi nihanye ndagiye inyana, nuguruye umutima mfukamye ndasenga, ndongowe nako gatabo umuntu w'Imana yari yaranditse. Nawe rero ugura umutima wawe dusenge. Niba ugomba kwihana by'ukuri no kuha ikibanza Yesu mu mutima wawe,
wihane, hamuheje kwihana uzoca ugenda rero urondera isengero ubandanirizamwo, ufashirizwamwo, wigishirizwamwo, uzoshike no kuma ubatizwa. Imana iguhezagire. Data, mu izina rya Yesu, urakoze kubw'uyu mwana wawe apfukamye ariko arakugomba ngo uze mu mutima wiwe. Mwami Yesu, umve uko ariko arakubarira mu mutima. Mu izina ryawe ryera Yesu, mubabarire ibyaha byiwe byose uko bingana. Uko ariko arakudondera ati Yesu mbabarira iki, Yesu mbabarira nakijya, Yesu mbabarira nakijya. Mwami Yesu, mugirire neza, mubabarire uko ariko arabidonda kimwe kimwe uko akivuga nawe ugifuta mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mwami, uko akubwiye ati mwami Yesu, ndakugurura umutima ngwinuze tubane, ndaguhaye ikibanza mu mutima wanje. Ubwo ariko arabikubwira mwami Yesu, nawe uca ugenda wicare uronke ikibanza mu mutima wiwe. Kandi mwami Yesu, uzoca umurongora imyaka yose asigaje kubaho muri iyi si, gushika wa munsi uzoza kumujana mwami Yesu. Urakoze mwami Yesu, uko ariko arabikubarira nawe ariko ubimukorera. Mana, ndagushimiye kubyumvise. Mwami, ndagushimiye ko ufashe ikibanza mu mutima wiwe. Nuko Kristo Yesu murongore rero gushika ncagihe uzomushikana mu ijuru imbere ya Data. Urakoze mwami Yesu. Data, ndagukengurukiye kuko uri Imana yumva kandi yishura. Urakoze kubw'uyu mwana wawe wemeye kwakira. Urakoze Yesu Kristo. Urakoze mwandike mu gitabo c'ubugingo, ufute izina ryiwe mu gitabo ca Shetani, maze uryandike mu gitabo cawe c'ubugingo, kugira ngo wa munsi uzoza mwami Yesu uzosome izina ryiwe. Urakoze ko wemeye kwandika izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo. Uhabwe icubahiro mwami Yesu. Ndagushimiye ko ubyumvise kandi ubikoze mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Yesu aguhe umugisha, Yesu aguhezagire. Yari Françoise muriko muravugana. Nomero za telefone ni +46 768 65 0065 46. Kandi ishene turiko turavugirako ni ishene Habonayo. Karibu tuhore dusanga ijambo ry'Imana, kandi wifuza kuraba n'ibindi byinshi nabo naratanze, ugende kuraba kuri iyo shene ya YouTube wanditse Habonayo muri majuscule ucubona byose. Yesu aguha umugisha. Amen.